Umukuru w'inama Nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Delphine Uwimana kuri uyu wa 10 Munyonyo umwaka wa 2024 bitavye ikoraniro ry'umugambwe CNDD-FDD muri zone Nyambuye commune nshasha ya Ntahangwa mu ntara nshasha ya Bujumbura. Akaba ari mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora ya 2025 muri iyo zone ya Nyambuye asanzwe avukamwo. Umukuru w'inama Nkenguzamateka yasavye abagumyabanga baserukira abandi muri iyo zone gukora kugira ngo iyo zone ibe ya mbere mu gutora umugambwe CNDD-FDD muri commune Ntahangwa. Yasavye imvukira kugendera kenshi abene gihugu ku mitumba bavukako. Tugira kigoroka gasanzwe. Tugaruke kuza turagendera ari wacu. Abavyeyi bacu, bashiki bacu, basenge bacu, bamuyomba bacu, bababonye bararema. Kandi twebwe nta cyitwazo dufise c'igitoro. Ngira ndabisubire. Twebwe tuvuka muri zone Nyambuye. Nta cyitwazo dufise c'igitoro. Ndabisigura atari muri no myaka itarenga 3 imoto ishobora kuduga mu Nyambuye, ishobora kuduga mu Gishingano, biko tuduga n'amaguru. Erega bahuvya baraza kuko nabo nyene haroroshe gushika. Nasho bituma natwe dukwiye ahubwo kugwiza iyo myanya yo kubana nabi wacu tukababa hafi kugira ngo tubarinde inyigisho zizimiza. Nubwo ibibazo byo bihari, je ndavuga nti turavye amabi twaciyemo muri no zone, twebwe twari dukwiye ahubwo kuraba ingene amahoro turabumbatira, ntibiduteshe intumbero kuko buraca bugacana yana. Umukuru w'inama Nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yibukije abaraho kahise aho iyo zone mu gihe c'intambara abantu bicwa uko begeranirizwa mu mahema, abandi bakagurisha amatongo yabo none ubu bayabonye bakicuza kuko atamahoro bagira. Agasaba umwe wese guharanira amahoro yo mushinge w'iterambere. Yarangije asaba indongozi mu mugambwe CNDD-FDD kubapangira indongozi nziza zizobashikana kuri yambona kazoza y'igihugu. Radio